bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze makino igano cacu cuno musi turacarigirikiza 2025 kwezi n'ukumunani umwaka wa 2025 nongera ndamutsa cyane abantu bose badukana baherereye hose yawe ngaha mu Burundi cyangwa hanze y'igihugu no mu migabane igitandukanye mu mpande zire zigizisi mumve ko turamuje ndetse tunabaye n'ikaze mwakino kigano cacu cuno musi hari byinshi biko biravugwa niyo mpamvu mubona yuko umusesanguzi tumwe muri studio kugira ngo tugire ico tubabwiye na cyane cyane kuma alerte novuga yuko ari karatangwa ahagiye hatandukanye bano musanguzi no musi tugira ko mu gihe gisahira ntangura ndakuramutsa nongera ndaguha ikaze mwakino kiganiro. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Ego. Nanje ndakuramukije nizera komeze neza twakumwe mu gaturuturu. Ya. Je mvuye mu matora. Ego. Natoye sinzi ko nawe watoye. Cyane gose. Nawe reka gutora. Reka rero ndamutsa kandi abariko badukurikirana aho bari hose. Ego. Nizere ko bari impore bameze neza. Nabajya bose baguma batubaza ati bimeze gute aha n'ahandi. Nizere ko mumeze neza. Inyishu zibaze zimwe n'ibindi izi turazibazaniye ziri mu akino kiganiro. Ariko mbabarire gato ndashaka ndabibutse yuko wowe udukurikirana utayagira sabona warahombye cyane. Yes, warahombye kabisa. Hari amakonti menshi ariko aragucika. Akaniko karyo ndagusabe mu by'ukuri ugire subscribe cyangwa sabone ucufenda no kugakengeri kugira ngo ntuse kuzurandika mu magroupe cyangwa wandikira abandi ati mu kiganiro cyo kuri B-Info nakivuze ucuzura cironkera. Hamwe n'ivyo ikindi no mesha badukurikirana nuko wamufatanya ibikorwa wacu atwara abantu Dubai. Ego. Akomeza kubatwara cyane gose agomba bigira. Hariho n'abaja mu bubiri mu Birigi. Si mu Birigi gusa hariho n'abandi babiri mu ndwi heze bageze mu gihugu ca Serbia. Babifashijwemwo n'ujya mufatanya ibikorwa wacu. So ni byiza yuko twogerageza amahirwe cyane gose kubera ko akanyoni katagutse ni kamenyobweze. Wowe rero wumva yuko wifuza kuba woja kuronderera hakurya y'amazi nimero ni yayindi murondera bigufashemwo. Ariko kandi hariho n'abandi basanzwe bafasha abandi kuri kino gikorwa mugabo bakabishiramwo ubesiko bakabisha ko babikora atavyo bakora. Wabakubita amafaranga ya avance bakakujuragiza umunsi umwe indwi amezi bikarangira mugiye mu butungane kuburana. Ibi kabisa mufatanya ibikorwa wacu ntabwo turamwumva abamaze kumutumbera yarabatunganirije gusa mugabo je ndivuga kuri hari ibintu ntashobora kutavuga amaze kubyumva. Uyu mufatanya ibikorwa wacu abantu benshi bamurondera hari abidoga yuko ateba kubishura bamwandikiye baramwandikira gare munsi umwe imisi batarabishura akabishura igihe cyarenganye. Ibirondera bimuganirije ko ni kubera yuko abafise ubundi buzi bwinshi akora. Nshinye kubimubwira kuri kamera byumve yumve yuko yamenyesheje abantu yuko agomba kubafasha ni yidisiponibilize nyene abafashe kugira ngo y'imidogi have. Ntibidoga yuko bajya amafaranga bidoga yuko ateba kubishura. N'uyu mwidogo uramutse uhavuye byiza cyane gusumba cyane gose. Kwa musanguzi kuva kare maze kwakira amatelefone menshi cyane kandi ndazi nawe wayakiriye atubaza ingene ibintu byifashe muri Uvira. Ariko ico tubazaniye ico no babwira mu makuru dufise yizewe umusanguzi kuduha ko muco nuko mu gisagara cya Uvira humvikanye ubwamo rw'amasasu rutari ruke ndetse n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye biriko biravuga yuko Uvira yoba yamaze kugotwa n'inyeshamba za RDF M23. Bwana musesanguzi niki wotubwira kubijanye n'aya masasu yoba yumvikanye neza na neza mu gisagara cya Uvira ndetse tubwire nico yavuye ko umwanya yabereye ko nico vyoba byashoboye konona. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kubw'icyo kibazo. Mu by'ukuri ibitangazamakuru byinshi biramaze kwerekana yuko Uvira yamaze gufatwa n'inyeshamba za RDF na M23 biturutse kugwamo rw'amasasu rwavugiye mu gisagara cya Uvira. Sivyo? Plus précisément kuri Murongwe niho havugiye amasasu menshi gusumba. Ariko ndashaka nifashishe kano kantu mbere yuko ninjira mu ntimatima ya kino kiganiro. Bwana journaliste
umubanyi ari aho yagiye gutabara urugo yumvise rwariko ruravuga mu induru, sivyo? Umugore reka ko minduru atabaza ati yemwe ntabara baranyishe. Umubanyi aca yiruka gutabara, sivyo? Umubanyi yirutse gutabara ashitse muri rwa rugo ahubwo acasanga induru zicazirongerekana. Umugore agakoma induru n'umugabo agakoma induru, sivyo? Umubanyi biramucanga, arabura none mwebwe nibiki habaye ikibazo ngo twariko turasenga amadayimoni aratwataka. Rero nta mutsi wishibere, iyi ni ntambara y'impemu turiko turagwana, we nubisubire muhira. Mugabo en réalité yari umugabo n'umugore bariko baragwana. Mugabo kubera ko batari bakeneye yuko ababanyi canke abo hanze bamenya yuko bagwana canke bashamiranye, bicaye bangombwa ko n'umugabo nawe yikomesha induru ababanyi bashitse. Kandi n'umugore ntiyamuseseraga agafuko yamukubise, baca bavuga ati n'amasengesho ariko araba abadayimoni barutera. Ibi rero reka mvuga ko bisa n'ibintu vyabaye muri Uvira, aho havuze urwamo rw'amasasu. Nivyo koko amasasu yavuze pe, kandi atari make. Vya bitangazamakuru rero bisanzwe bigwaye ko Uvira ifatwa, atake n'ibitangaza lofete gusa ko byumvise urwamo rw'amasasu muri Uvira, bica bikorokera ku mbuga birandika ati Uvira tombe. Le preuve en est que hariho n'urwamo rw'amasasu rwinshi, sivyo? Ibi rero bica bituma haba alerte ku bari mu gisagara ca Uvira, bumvise amasasu batazi ibyabaye, babona amakuru kuri zo mbuga ngurukana bumenyi. Ku bari inyuma ya Uvira, ku bari mu bihugu bitandukanye babonye izo nkuru, bagize babaze ababo bari muri Uvira ati nivyo koko Uvira hariko havuga amasasu. Ariko mu by'ukuri nta mu M23 yageze muri Uvira ngo harasira, nta numwe. Urashobora rero kuduha sivyo? Iki rero nico ngomba ndababwire bwana journaliste, kandi mu by'ukuri novuga ko ari n'inkuru ibabaje, si inkuru iryoshe kumva, si inkuru iryoshe kumva namba, ni inkuru ibabaje wanashaka iriko nimwe mu ngaruka yizi ntambara ziko zibera ku butaka bwa Kongo zatangujwe n'igihugu cy'u Rwanda, sivyo? Bona journaliste, twese turazi yuko itariki 17 z'ukwezi k'umunani habaye isanganya ry'indege yo mu bwoko bwa helicopter yahitanye colonel wa FRDC yitwa Patrick Gisore w'umunyamurenge, sivyo? Ibi twanabicishije hano ku mbuga zacu za Bienfo Plus, aho twashoboye no kwihanganisha iyi miryango yabuze. So uyu colonel wa FRDC Gisore Patrick yarasanzwe ari umwe mu bagize ubwoko cyangwa umuryango w'abanyamurenge. So inyuma y'uko Patrick agira isanganya agapfa n'umugore wiwe bakagwa muri iryo sanganya muri rya ndege, haravuzwe amajambo menshi atandukanye, aho mbere ibitangazamakuru bimwe n'ibindi byavuze yuko uyu colonel wa FRDC yaguye hano muri risanganya, ikigandaro kiriko kibera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byaravuzwe, aho rero bavuga bati ntibitangaje, dusanzwe tuzi yuko FRDC isanzwe ari ya Kabila, asanzwe ari abanyarwanda. Kumva rero yuko ikigandaro cyagiye kubera mu Rwanda nta gitangaje kirimo. So uyu munsi rero niho bari baramutse bashingurana iteka uyu colonel Patrick Gisore wa FRDC asanzwe ari n'umunyamurenge. So rero ibintu byagiye kuba nuvuga ko ari nagahoma mu babona journaliste, kandi ni n'umubabaro ukomeye cyane gose ku bantu bagize umuryango cyangwa se ubwoko bw'abanyamurenge. Kubura wawe ntugire n'amahirwe yo kuja kumuhambana iteka, ni kinovuga kibabaje, sivyo? Kumbe ndashobora kuvuga yuko ari bya bindi byuko umwana w'imbeba azirwa nko gwa nyina, ariko tuzirikane yuko nyakwigendera nkunze nziza yapfuye avuze yuko umujyambwa bumwe akitukisha, sivyo? So
uyu munsi hari kuri eglise KDP hajya muri Uvira mu gisagara ca Uvira niho ndafise na video site web turayiba uraza kuyaba dukurikirana amagroupe ya BM4 ya WhatsApp ya BM4 Plus aho bariko baja gusezera ubwa nyuma uyu nyakwigendera Colonel Patrick Gisore n'umutambukanyi wiwe kuko baguye muri rya sanganya bose wumva yuko abategerezwa kuba ari benshi gusumba abandi nabo mu muryango wiwe n'abanyamurenge nibo bategerezwa kuba ari benshi gusumba abandi so magingo rero bari muri eglise hajya Uvira KDP bagiye babona umugwi w'abawazarendo uzunguruka ya eglise barabanserkra sivyo magingo ayo abawazarendo bugaraniye bajya abanyamurenge ntibara abanyamurenge gusa harimo amoko atandukanye y'abakongomani harimo abafurero harimo abavira n'abandi mugabo igitigira nyamwinshi barabanyamurenge magingo rero bamaze kugarana bajya bantu muri eglise KDP Uvira hariko haraja muri Uvira imodoka zibiri zo mu bwoko bwa Coaster amabisi yaratwaye abandi bantu nshaka ndabite abanyamurenge bari bagwiremwe abanyamurenge bari bagiye guherekeza ubwa nyuma uyu Colonel Patrick Gisore bari bavuye i Burundi abandi bari bavuye nimba ntihenze muri hajya yagira isanganya sepa Kinshasa ni sindahibuka neza ariko ni muri Kongo kubera yuko kuva muri burya bice byo hirya ya Goma na Bukavu atanzira ihari binjira direct muri Uvira bategerezwa swat kuza n'indege directement ikabashikana ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye bagaca bafata amabisi bakinjira Uvira canke bagaca mu Rwanda Kigali bakazunguruka Tanzania bakinjira Muyinga kugira bashike Bujumbura babone kwinjira Uvira so n'amabisi rero hari abari bavuye muri Kongo muri ivyo bice abandi bari abanyamurenge bari hano mu Burundi baca bidirija bagenda hehe Uvira kuri eglise KDP gusezera ubwa nyuma uyu Colonel Patrick Gisore kugira ngo bace baja kumufubana iteka hajya Uvira so magingo rero abawazarendo bamwe bamaze kuzibira kuri eglise kwanserika bari muri eglise baronse information yuko hariho umugwi w'abanyarwanda niyo teme bakoresha ujuva i Burundi babeshe ngo bagiye guhamba uwabo muri Uvira ti rero ni mubategere n'abayinfiltre n'abanyarwanda so niho bashyize rero kuri ni muri Murongwe nimba nihenze baca nabo barabazibira barabanserikra mugabo tumenyesha abadukurikirana yuko izi modoka kugira zijabuke zaciye ku mupaka ucunzwe na FRDC n'abawazarendo kuri kote y'Uburundi hariho PNB na FDNB wanashaka n'inzego ziperereza zari ziri ku mipaka bararengana bashise rero kuri Murongwe deja bari bamaze gushika kuri territoire ya Kongo umutekano wabo wari usigaye urindwa na FRDC igisirikare cha Kongo abo wazarendo bati izi modoka ntizirengana bavuga bamaze kuzunguruka za modoka batangura guterana amajambo so bwana journaliste buriya uzuraba umuntu asa n'uriko araharanira ubwigenge bwiwe hariho level ashikako amera nk'umuntu yanyoye ibiyovyabwenge ataba keneye kumva impanuro nimwe ijiva hariho hose so d'abord igikorwa abawazendo bakoze nuvuga ko ari igikorwa citeka franchement reka
mvuge yuko bakoze ibikora inka bakoze mu ivyo bategerezwa gukora base gupfana kurinda umutekano w'igihugu cyabo. Ego Magingo bisanzwe biko bivugwa yuko abanyamurenge benshi bari ku ruhande rwa twigwaneho bifatanije n'inyeshamba za M23 hamwe na RDF. So rero magingo bano bawazendo bazibiye zino kwa steri zibiri bisi zuzuyemwo abantu bagwiriyemwo abanyamurenge bari bagiye kuri Eglise KDP gusezera rya nyuma uyu Colonel Patrick Gisore baca batanga guterana amajambo na FRDC ntibabihurizako abawazarendo FRDC cyaba abantu barazwi ibyabo birazwi bagiye aha wazara ati ntigikunda ni edaye ni mutwereke iyo sandugu nibayishire ngaho turabe uwo muntu bagiye guhamba deja isandugu yari yamaze gushika kuri Eglise haca habaho kutumvikana biba ngombwa yuko abawazarendo batangura kurasa kubera ko batariko barahuriza hamwe na FRDC niho rero hatangiye kwaduka urwamo rw'amasasu biraba bibi barara ntibigeze barasa hagati yabo barasa hejuru so FDNB igisirikare cya leta y'u Burundi cumvise ibintu bitanguye kudabangana gihita cihutira kwentervena ikintu FDNB bakoze nabo nyene bakoze ikintu citeka igikorwa gihambaye cyane gose kuko bavuze bati kubera ko abawazarendo batabimenyeshejwe imbere y'igihe d'abord ryo niko sajyabaye il fallait que abawazarendo bamenyeshwa yuko hazoba iyo anterema kandi zo kwitabwa n'abantu bavuye mu mici itandukanye ya Kongo, Uburundi n'u Rwanda yo mu miryango y'uyu Colonel Patrick Gisore. Le fait que batabimenyeshejwe rero barashobora gutwarwa n'agashavu usange barashe bano banyamurenge bari muri zino modoka kandi nkamwe bano banyamurenge boraswa baca baja kuri za mediati voilà ryaho nyabwoko rero abarundi twababwira gomba gukora ubwoko bw'abanyamurenge byatanguye niri magingo izi modoka zaje ziva mu Burundi abarundi bazi yuko zino modoka zigiye ku maziko ya Colonel Gisore. FDNB yacikora iki yaciye yihutira guproteje bajya abantu bari muri zya modoka babasubiza mu Burundi. Bamaze kubasubiza mu Burundi rero niho novuga yuko hatanguye kuboneka agahengwe. Aha rero nshatse kumenyesha ko bwana journaliste ibitangazamakuru nta kintu kindi bijejwe usibye gutangaza inkuru. Yaba inkuru itosowe neza yaba n'inkuru y'igihuhwa iyo nkuru zoyikura hehe kubitangazamakuru. So niyo mpamvu kenshi dukunda kubwira abantu uti nimureke kujana nyabahururu inkuru yose mutoye muce muyandagaza ngo ni yukuri raba banaka babivuze nabakana kabandi babivuze nabakana kabandi babivuze. Inkuru y'amasasu y'ugwamo rw'amasasu rwavugiye muri Uvira nta handi ayo masasu yaturutse ni ukutumvikana kwabaye hagati ya FRDC hamwe n'abawazarendo kubwizi modoka zibiri zo mu bwoko bwa Pasteur zari zigiye ku maziko y'uyu Colonel wa FRDC Patrick Gisore hamwe n'umugore wiwe baguye mu isanganya ry'indege ryabaye tariki 17 uku kwezi nyene k'umunani cyane ko sipana musisanguzi hambavu yaho amakuru menshi ariko aravuga yuko imisozi zengurutse igisagara ca Uvira yoba yamaze kwambagwa n'izinyeshamba za M23 ni benshi baguma bitubaza kandi ndazi yuko nawe ayo makuru maze kwihabwa. Eske ivyo bintu navyo wobivuga kwiki bwana journaliste? Uvira ni nini cyane sivyo? Kuva mu kwezi kwa kabiri turiko twumva havugwa ko Uvira yafashwe. Izi nyeshamba za M23 nta yindi ntumbero zifise usivye ko zifuza gufata Uvira zikabandanya na Karemi. Ejo twarakoze ikiganiro twerekana ukuri kw'imigwano yabereye muri territoire ya Mwenga. Hariho rero ayandi ma version nshire ko n'ama verite
tutashoboye kubwira abadukurikiranye. Ego. Kumbure ikiganiro kirashobora kuba kirekire. Reka duce dufata undi mwanya tugitegure iki kiganiro cyaya majambo aguma avugwangwa. Buriya no kuvuga ko mu gisagara cya Uvira hadutse urwamo rw'amasasu menshi. Ubundi abenshi bari bazi yuko ari bino bihuha bivuga yuko Uvira yamaze kwambagwa n'inyeshamba za M23 ahubwo ziba zamaze gukurokera muri Uvira. Alors c'est pas vrai. Iyo ni inkuru iri apart. Reka rero dutegure iyindi nkuru tubashikirize ido nido. Tubereke uburimbi zino nyeshamba ziriko. Ndanabaye wanashaka n'ibiharuro y'inyeshamba zaguye muri iyi migwano ndamaze kubironka. Ibiharuro biri approxima nuvuga bimaze kuvugwa ibiziga byabo byagaragaye kuva dimanche kuva vendredi mu migwano yabereye muri territoire ya Mwenga. Ndabibahereze neza ndababwiye n'amakuru ariko avugwa yuko FNL yanza bampema yoba yatanguje intambara muri Kiriba Ondesi n'ingene iyi FNL nyene ariyo yatabaye rero itabara natwigwaneho bariko barafyondagurirwa hajya muri forêt equatoriale hajya muri jango twashikirije yo mu mashamba ya Mutunda. Ibi mu kiganiro gikurikira ngomba ndabibasangurire neza hama bamenye ukuri kw'imvaho bareke kuza barajana n'inkuru z'ibinyoma. Yes uratubwira n'ingene aba M23 bamaze gutangaza yuko FARDC ndetse n'Wazalendo bamaze kwambara igisagara ca Goma. Bro bitangaje. Iyi nkuru reka turayijako mu kiganiro gikurikira. Ikiganiro cyo bakirekire bwana Musangozi reka ndagushime cyane nizere yuko twongera guhura mu kindi kiganiro nk'uko bivuze. Yes reka dushime abadukurikiranye duhurire muri commentaire. Nico kibanza twagenewe tugomba guhuriramo namwe. Kandi muramaze kubona yuko iyo muduhaye recommandation muri commentaire tuyikorera. Tunirabashimiye kuri ico kintu muri abantu bacu. Rero muze muri commentaire tuganire duhana ibyumviro mutwunganire nizere ko tuza no kongera muri biganiro bikurikira. Cyane gose kananye shimiye cyane abantu bose twabanye mu kino kiganiro cacu. Nizere yuko mwashoboye kumvira byishimo cyane kubijanye n'umutekano uri kuravugwa mu gisagara ca Uvira. Musangozi yagerageje kubibabwira mu buryo buramvuye rimusubire guhendwa n'ibi canke biriya narijye ubona yuko byamaze kuba kimomo. Abantu benshi dazi yuko bari bamaze kugira ubwoba yuko Uvira yoba yafashwe ariko kuri nuko Musangozi abashikirije ndabatumirire kongera guhurira natwe mu bindi biganiro byacu by'uno munsi. Bye bye.